Haleluya. Yesu nashimwe. Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami Yesu, amahoro y'umwami Imana nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye data wa twese kubw'uyu mwanya yasuye kuduha ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Rero uyu munsi Imana yashize ku mutima wanje ijambo rivuga ngo muze tugendere mu ijambo ry'Imana. Murindi jambo ngo muze tugende twumvira Imana. Haleluya. Ngo kuko mu byagezwe by'Imana niho hari ubugingo, bihesha ubugingo, kubyitondera. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Mukunzi mwiza ndagushimiye cyane kuko uruwera. Habwa icubahiro Mana Data kuko tugiriye neza. Nuko bana natwe muri kano kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe Mwana. Uturongore udushitse kudushaka. Urakoze tubisenze mu izina ryawe ngera Kristo. Amena. Haleluya. Bene data nagomba tuganire rero kuri iri jambo rivuga ngo kugenda twumvira Imana, kugenda nk'uko Imana ishaka, kugenda turabakunzi b'umwami Imana. Haleluya. Dusomye hariya mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 20 turahera ku murongo wa 5 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ubabwire uti uko ni ku mwami uhora hagize ngo ku munsi natoranije Yakobo nkamanika ukuboko ndahiye urubyaro rw'inzu ya Yakobo nkabiyerekera mu gihugu ca Egiputa igihe namanika ukuboko mbarahira nti nduhoraho Imana yanyu. Ni kuri uwo munsi nyene namanitse ukuboko mbarahira ko nzobakura mu gihugu ca Egiputa nkabajana mu gihugu nabatoranirije, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu c'agaheta mu bihugu byose. Imana ishimwe. Aha turabona isezerano ry'Imana. Imana yabasezeraniye irababwira ati ndi Imana yanyu. Haleluya. Ngo irabivugira ati ndi Imana yanyu, kandi ngo kuri uwo munsi nyene ngo yongera ababwira ati nzobakura muri iki gihugu ca Egiputa ndabajane mu kindi gihugu, igihugu ciza cyane, igihugu kiruta ibindi bihugu byose ubwiza. Ariko aha yabahaye isezerano ryiza ry'uko ari we Mana yabo. Haleluya. Muri iri jambo yaravuze ati ndabigaruriye muri abanje, kandi ko muri abanje nzobana namwe, nzobakura muri ibi bihe bigumye murimwo ndabashire mu bihe byiza, ndabashire mu gihugu ciza. Yesu nashimwe. Haleluya. Iryo ni ryo sezerano natwe dufise yuko Yesu azodukura muri iyi si y'umwija akadushira mu gihugu co mwijuru, igihugu kirusha ibindi bintu byose ubwiza. Imana ishimwe. Kandi cyane ko yabanje kwivuga ati nduhoraho Imana yanyu. Yabanje kwivuga uwo ari we kugira ngo bikunde umuntu agenda mwizera n'umutima wose. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma aca aravuga hariya ku murongo w'umunani ngo ariko ku murongo w'indwi ngo ndaheza ndababwira ntumuntu wese natekure ibizira yamiza kwijisho mwoye kwihumanisha ibigirwamana byo muri Egiputa. Bene data muri Egiputa hari ibigirwamana byinshi cyane kuko abantu basenga imana zitandukanye, ariko Imana imaze kubwira Abisirayeli ati mumenye ko ndi Imana yanyu, yaciye ibabwira ati rero kugira ngo ushishikare kugendana namwe hari icyo ndabasabye, nimukureho ibigirwamana byose byoba biri muri mwebwe, mutekure bya bindi byose mwamiza kwijisho. Imana ishimwe. Yesu yaragomba ko abantu bakura amaso ku bindi bintu bahora bizeye, ariko amaso yabo yabayatumbereze kuhoraho Imana. Kandi arababwira ati si ibyo gusa,
ntimuhirahire ngo mwihumanishe ibigirwamana byo muri iki gihugu murimo. Nk'uko wewe nanje uyu munsi Yesu atubwira ati ndi Imana yawe, rero utekura ibindi bigirwamana byose byoba umutima wawe ushinzeko, ibindi byose wowe wizigiye ubishire kure. Imana ihabwa icubahiro. Rero n'Abisirayeli niko Imana yababwiye ati rero mubikure. Imana ihabwa icubahiro. Rero ku murongo w'8 haravuga ngo ariko barangararije banka kunyumvira, nta n'umwe yataye ibizira yamiza kwijisho, kandi ntibahevye ibigirwamana byo muri Egiputa. Umviriza bene da, ingene bibabaje cyane umuntu Imana ikamubwira hanyuma kanka kumva. Birababaje. Yesu Kristo adufashe mwene data. Iyi nzira ija mu ijuru ni inzira hariho ibyisaba. Hariho ibyisaba, igusaba guhitamwo kuva hariya no kwinjira ahandi, kuva mu nzira ya Satani no kwinjira muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko Satani wewe icyo akora, agomba ko abantu bagenda kwa kundi wahora ugenda, ukabandanya uko nyene, ukagomba kwizera Imana kandi ukabandanya no muri ya nzira ya Satani. Ibyo nabyo n'Abisirayeli niko babigenjeje. Niko babigenjeje. Mu ruhande rumwe baremeye ko Imana ari Imana yabo, ariko bya bindi Imana yababwira ati nimutekure biriya mwamiza kwijisho, kandi nimutekure ntimwihumanishe ibigirwamana byo muri Egiputa. Ariko ibyo ngo ntabyo bakoze, ntaco bahevye, nta na kimwe bahinduye. Mwene data uri kurankurikira uyu munsi aho uri hose, reka ndakubwire yuko gukurikira iyi nzira ija mu ijuru haragusaba guhinduka, kugira ibyo uheba. Bya bindi wari ufise hariya kwa Satani usabwa kubiheba no kubivamwo. Haleluya. Ugakikamika amaso yawe ku Mwami Imana, akaba ari ushira ku mutima, ukamenya rwose ko yavuze ati ndi Imana yawe, nzogufasha. Yesu nahabwa icubahiro. Rero Abisirayeli tubona ko batabigize gutyo, kandi Imana yaravuze ati nzobakura mu gihugu ca Egiputa. Inshuti yanje, Imana yaciye igenza gute? Imana ntifina. Yaciye ivuga ati okay, ko mwanse, ko hariho ibyo nababwiye mukanka kubikora, nuko rero bimwe nari nabageneye ko nzobashitsa mu gihugu c'isezerano, nanje ndabivuyemwo. Reka turabe. Yaciye babwira ati nuko rero nanje ndahinduye. Hariya ku murongo w'15 haravuga ngo iki? Ku murongo w'15 ngo yamara kandi namanitse ukuboko ndabarahirira mu bugaragwa yuko ntazobashitsa mu gihugu nabahaye, kimwe gitemba amata n'ubuki, igihugu c'agaheta mu bihugu byose, ngo mbitewe nuko bagaye ibyagezwe byanje. Ku murongo w'16. Inshuti yanje, Imana dusenga, uko Yesu Kristo yarareje n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama ibihe bitazoshira, ntahinduka. Uko yabanye n'abakera niko n'ubu abana natwe, uko yakorana n'abakera n'ubu niko akorana natwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yari yararahiye ko azobashitsa muri kiriya gihugu, ariko kondisho yari ihari kwari uguta ibigirwamana byo muri Egiputa, kwari gukura ngo ibyo bamiza kwijisho bagatumbereza ku Mana ihoraho. Ariko ngo ntabyo bagize. Imana rero nayo irongerera amanika ukuboko, ati ndarahiye sinzobashikana muri kiriya gihugu. Yararahiye ko atazobashikanayo, kubera yuko ngo banse nabo kugendera mu mabwirizwa yiwe. Umwami Imana dufashe. Uyu munsi mwene data mukunzi, nje kukubwira ngo Imana irashaka ko duheba bya bigirwamana, bya bindi byo mu bihugu twabayemwo, bya bindi byo mu miryango twakuriyemwo, bya bigirwamana uhora hadashima. Hariho ibigirwamana kumbure muri famiye yawe bahozemwo,
uyu munsi ko wamaze kwegukira Yesu, Yesu agusaba guhinduka rwose. Yabwiye Abisirayeli ati yamara ati sinzabaherengeteza mwese. Haleluya, Imana ishimwe ngo ica yisigariza abana. Biravuga ati rero reka basi aba bana bo nabo ndabahaye amasezerano ndabiko n'abatoya batazoyitondera. Imana ngo ica iha amasezerano abana. Reka turabe nabo ingene yababwiye. Hariya ku murongo wa kangahe abana nabo yababwiye hariya ku murongo w'18 ngo maze nababaririye ngo maze nabaririye abana babo mu bugaragwa. Urumva avuye kuri ba sekuruza kuko yarabashavuriye, ariko avuga ati reka rero abana nabo ndabe. Ngo maze ngo nabaririye abana babo mu bugaragwa ntimukagendere mu mabwirizwa ya baso, kandi ntimukitondere ibyagezwe byabo, canke ngo mwihumanishe ibigirwamana byabo. Ni jewe Uhoraho Imana yanyu, nimugendere mu mabwirizwa yanje, mukomeze ibyagezwe byanje, mubyitondere. Haleluya, haleluya. Abana baca bahabwa amategeko n'Imana ati umviriza mwabana mwe, basogokuruza banyu bahise kugendera amabwirizwa yanje, ariko mweho umviriza, ntega amatwi, ntimwumvire ababyeyi banyu, ntimwumvire ibyo bababwira, ntimugendere mu mabwirizwa yabo, ariko mwumve ibyo je Uhoraho ndababarira, kandi mugendere mu mabwirizwa yanje. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana nasomye riravuga ngo abana bubaha ababyeyi, kandi ibyo nibwirizwa ry'Uhoraho ko abana babwiza kubaha ababyeyi babo. Ariko aha turabonye ubiki ati ntimuhirahire ngo mwumvire ababyeyi banyu cyangwa mukore ibyo bababariye. Ariko aha byavuga iki? Si uko Imana ariko iravuga ngo ibagararize, ahubwo si uko Imana ariko irategeka abana ngo bagararize ababyeyi babo, oya, ahubwo ariko aravuga ati mwabana mwe ntimukaje mu mutego ababyeyi banyu baguyemo wo kutanyumvira, ariko mugende munyumvira je Uhoraho, amabwirizwa yanje muyitondere. Haleluya. Iri jambo nagomba mbwire abana bakijijwe bakaba bava mu miryango idakijijwe. Hari igihe ababyeyi bazogusaba bakavuga bati ngwino rero mwana tukujane ku mupfumu, urabona uragwaye, hari umupfumu yitwa naka urya anyarakiza. Mwana umbe kubarire, niba warakiriye Kristo Yesu ugendera mu mabwirizwa y'Uhoraho Imana, mubarire uti mubyeyi wanje ndagukunda, ariko ibyo sindabikora kuko binyuranije n'ibwirizwa ry'Imana. Haleluya. Imana niyo yonyene yo gusengwa, Imana yonyene niyo yo guhindira agashitsi. Nibuka nanje igihe nakizwa nuko byari bimeze. Mubyeyi yaravuze ati rero mwabana mwese mubwirizwa aratwicarika, araduha inzoga twese kuko twese twabwiza kumwumvira. Ariko angezeko naruname ndaba hasi kuko naribaza none ndamugararize, none nemere nankengirente. Ariko nca mvuga nti naho ijambo ry'Imana ritubwira kumvira ababyeyi, ntiritubwira mu kubumvira mu bintu bibi, ntibwiza kumvira Imana kwanza. Hanyuma nca ndunama ndavuga nti oya, ndamwankira. Rero hari ibintu tubwirizwa gukora kuko twamaze kumenya Yesu. Hari ibintu ubwirizwa guhindura kuko wamaze kumenya Yesu. Bene data bakunzi, Yesu Kristo atubwira ngo reka tugume mu Mana. Ushobora kuba uri umupfasoni, umugabo wawe adakijijwe, nawe ukijijwe, hanyuma reka kubwira ati reka rero kubera yuko uri umugore wanje ubwiza kunyumvira muri byose, reka dukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Wewe raba ibyo mukora
mbega binyuranije n'amabwirizwa y'Imana? Niwasanga binyuranije n'amabwirizwa y'Imana, ndakubwira mu nyonga z'Imana ibeshaho byose ntukabikore. Yesu niwe aba mu ruhande rw'umwami, azogutabara, azogukiza n'ibindi bintu byose. Ariko niwaheba Imana ngo wifatanije n'abandi, uko data azogukorera nta wundi muntu azoshaka kugutabara. Nasomye ijambo rivuga ngo mbega Imana niyagushira mu gasho kayo, ninde yoshobora kugufungura? Kandi nta numwe. Ari Imana yagushizeyo ntawashaka kugukurayo. Ariko ari Satani yagushizeyo, bazogusengera kandi uzokira. Ariko niba ari Imana izobe yagushizeyo, inshuti yanje, wirinde. Haleluya. Muze twigumire muri Kristo Yesu kandi turushirizeho kumwumvira muri byose. Yesu aradukunda, Yesu atubereye maso. Haleluya. Rero ngo abana, icyambabaje gusumba, Imana yari yibaza yuko abana bo bafise ubwenge bazovyumva, ariko ngo nabo nyene ntibakoze nk'uko umwami Imana ishaka. Nabo bakwezwe n'ibigirwamana byo mu basekuru babo, bakwezwe n'ibyo bakurikira ibyo. Ariko bene data, muze duhinduke gose, twumvire Imana yacu. Iyi si tuyirimwo mu kanya gato cyane, ariko mu mwanya muto tutazi. Haleluya. Yesu araje gutora abamwizeye. Rero ibyo uri kuracamo kubw'agakiza, wihangane. Uko niko n'abandi bacu batwitangiye imbere, baciye mu ngorane nyinshi kubw'agakiza. Niwaraba ukaraba ingene ba Pawulo bagwanijwe kubw'ubutumwa bwiza, nawe biguhe gushikama. Stefano ntiyatinye guheba amagara yiwe kubw'ubutumwa bwiza. Oya, ariko yumva nyine agomba ko ashima kumatana na Yesu gusumba kumatana n'abandi. Ibyagezwe by'Uhoraho bene da bihesha ubugingo. Haleluya. Kubyitondera bihesha ubugingo. Kubyitondera niko kwitondera umwami Imana. Haleluya. Erega niwaheba amabwirizwa y'Imana, nukuvuga yuko Imana uzoba wayihevye. Nuko rero dushishikare kuguma mu Mana. Ijambo ry'Imana riratubwira kandi ngo nitwavuga ngo dukunda Imana, tuvuge ko twitondera ibyagezwe nayo. Ariko niba tutitondera ibyagezwe nayo, no gukunda Imana nako ntikuzoba kuri muri twebwe. Nuko rero umwami Imana adufashe kandi aduhezagire. Nagomba nibutse bene data, inshuti zanje, b'Abarundi n'Abarundikazi, ndetse n'Abanyarwandakazi, ko nabo dusangiye imico. Hari ikintu Imana igize iminsi mbwira, ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko. Twakoze batubwira ngo wowe uri Umuhutu, twakoze batubwira ngo wowe uri Umututsi, twakoze bafise uko batwita. Ariko muri video yaheze narababwiye ngo ibyo bintu byavuye kuri Satani. Ibyo ni Satani yabizanye kugira ngo mu bantu habe mu gucanamwo. Ariko abakristo ibyo twarabihevye, tumenye yuko ibyo tutakwiye kubigenderamwo. Ntidukwiye kwanga umuntu ngo nuyu, ntidukwiye kumufavoriza ngo canke kumuha icubahiro ngo nukubera ngo kubera iki. Oya, niba tubikora, umwami Imana dutabare, adufashe, adukingire, adukuremo ubwo burozi bubi. Uyu munsi nagomba ndababwira ikindi kintu Imana yampishuriye kijanye muri iyo nzira nyene. Kumbura iki sinari bwakababarire. Umunsi umwe mwijoro muri iyi minsi nyene Imana yarangendeye inyereka umugore umwe yarari ahantu mu rugo, mbona imodoka ngo iraje. Iyo modoka ngo yarimwe abantu bicayemwo. Hama wa mugore ngo mbona ariko araraba muri ya modoka, abona abantu bicayemwo ngo bari bafise amazuru manini, ngo acavuga ngo ndagowe, ngo baranyica. Kandi ntibigeze bamuvugisha, kandi nta na kimwe bamubariye. Ariko we kubabona acavuga ngo baranyica. Hanyuma mbona kandi wa mugore agiye kwinjira mu rusengero.
agiye kwinjira mu rusengero ashitse asanga hariho abandi bantu bicaye hanze y'urusengero bari mu ihema bicaye hanze y'urusengero. Nawe aca yibaza ati kumbure ngira ngo mu rusengero huzuye nico gituma aba bantu bicaye hano, ngo aca yicara muri bo. Yicaye muri bo ngo abona ngo bari bafise ngo utuzuru dusongoye cyane, ngo bari bicaye muri iryo hema hanze y'urusengero. Hanyuma nawe ngo muri ako kanya azabona abantu barasohotse, bari mu rusengero barasohotse. Ngo aca yiyumvira ati ngira ngo kirite ya mbere iraheze, reka kirite ya kabiri gira ikurikire. Amiga ya mbere araheze, amiga ya kabiri agira kurikire. Aca abwira ba bandi ngo bari muri iryo hema hanze, ngo aca arababwira ati nimuze none twinjire tugende gusenga, nimuze twinjire. Ngo ba bandi bari mu ihema baca bamubarira ngo kaye ngo we ngo ntubone ngo bari abantu ngo wabona ngo twakwicara nabo, ngo kaye ngo bajye sabi wacu, ngo bajye si ubwoko bw'iwacu. Mbona wa mugore arahindukiye ngo aca arababwira ati ati nta n'isoni mufise, amacakubiri abagejeje aho ku buryo bw'uko no mu isengero naho muticarana. Ngo aca arababwira ati ibyo byose byavuye kuri Satani, ntimukongere gukora ibyo bintu. Ata uwo mugore mbona ariko arababwira ati ibyo bintu mwakoze, ibyo bintu mugenderamwo n'ibibi n'ibyaha, nimutavyihanije ntimuzinjira. Hama rero ncamva muri izo ndoto. Bene data, nagomba mvuge burya ndashima Yesu ntazoturabira ku byo twavuze gusa, azoturabira no ku byo twizera navyo, azoturabira na bya bindi imitima yacu ivuga itavuze. Abo bantu nababwiye uwo mugore yagiye kuraba imodoka, iyo modoka harimo abantu kandi bari bizire mu rusengero, ntaco bagize ariko kubabona gusa aca afite uko abita yoyeye bajya baje kunyica, baranyica. Ushobora kubona umuntu ukamusoma nk'ubwicanyi, wabikuye hehe? N'abadayimoni binjiye mu mutima wawe bakwemeza ko abantu bameze kujya bose ari abicanyi. Satani atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu iyumvire iyo mpemu mbi. Uyo muntu none ntaco yavuze kandi yabivugiye mu mutima, ariko Imana impa kubisoma ibyo ariko ariyumvira uwo muntu. Kandi bajye abantu bo mu muduga nta niha bari barigiriye mu rusengero, baca barinjira. Ngo mbona uwo mugore aragiye yashitse hanze, abona abandi bantu bicaye hanze basa nkaho ari abo mu bwoko bwiwe, ngo aca aricara. Ariko kumbe abo nabo ngo bari base kwinjira mu rusengero kubera yuko batinye kuja kwicara na bari abandi. Bene da, ibyo tuvuga mu mitima yacu, imitima yacu ibyo uvuga data arabimenye. Ndakubwira mu nyonga z'Imana izobeshaho byose, Imana ibeshejeho byose. Ndakubwiriza mu nyonga z'Imana yo mwijuru, urandura amacakubiri mu mutima wawe, mu mvugo zawe, mu byiyumviro vyawe, ukubona ibintu hose ubirandure. Iyumvira kubona umuntu gusa ukamwita ngo umwicanyi ntiyakwishe ntaco yakugize. Birashoboka ukaba wifatanya na histoire yaheze kera. Ibyo byose ni iby'abadayimoni. Ndakubwira mu izina rya Yesu, niba uri mu ishengero ry'Imana ukigendera muri ibyo bintu, ijuru n'uburasezera. Kubera yuko Yesu Kristo yapfiriye bose, ni Yesu yaturemye. Ibyo bintu bindi wizera nibiki bikure mu mutima wa mugenzi. Kujya wihanye kuvuga ibintu bitari byo, kujya wihanye inzigo n'ibindi byose, nibyo nabyo bikuremwo, bitazohava bikwinjiza muri Gehinomu kandi warakoreye Imana. Dukuremwo amacakubiri, ikintu cyose wabona kizana amacakubiri canke gituma wizera ibintu bitari byo ubikureho. Dusomye murongo Imana yabwiye basekuru ati mukureho ibigirwamana byose. Haleluya. Mukureho ibintu byose mwamiza kwa maso, mukureho. Ushobora kugenda mu kazi uvuga uti hajya anya hatwagwana naka nawe no mu bwoko bw'iwacu araza kunyumva. Mu izina rya Yesu biveho. Ibyo urumva kuba wizeye ibitari byo, wizeye ibintu by'abadayimoni. Ushobora no
ukavuga hariya naka nsangayo naka. Niba ukifite ivyo vyiyumviro mwene da, ivyiyumviro biri mu mutima wawe ukabukivuga gutyo, ndakumenyesheje yuko uzosanga urugi rwakugaraniweko. Ariko uyu munsi ucumvira ijwi ryanje, Yesu arakuburiye muri iri jambo rivuga ngo mutekura ibigirwamana byanyu vyose. Ibigirwamana basokuruza banyu bagendeyemwe namwe uyu munsi mukaba mukibirimwo. Ibigirwamana vyose ubwoko bwanyu canke famiye zanyu zagendeyemwe n'ubu mukaba mukibigenderamwo. Uhoraho Imana Data wa twese ari mwijuru avyumve, asambura ibintu vyose Satani yubatse muri twebwe. Bishobora kuba byafashe imyaka myinshi twabigendeyemwo amageneration n'amageneration, ariko uyu munsi Yesu aragomba kutubohora, Yesu aragomba kudutabara, Yesu aragomba ko tuvavanira n'ivyo vyose. Haleluya. Ugwaruka rw'uyu munsi tumenye neza ko dukwiye guhindura ibintu. Nitwaguma tugendera mu byo ba data basenze, mu byo basokuruza basenze, mu mico mibi batuzaniye, Umwami Imana adufashe. Nitwaguma tugendera muri ivyo tuzohona nta kabuza. Imana izoduhana, ariko nitwavyihana tukabireka. Haleluya. Data yiteguye kugendana natwe no gukorana natwe. Uhoraho Imana yo mwijuru adutabare. Mwishengero ry'Imana niba hakiriho umuntu, umukozi w'Imana wari wese yovuga ati uriya nuyu, reka Imana idufashe cyane. Hari umuntu umukozi w'Imana yavuze ati ibi bintu nikomesha biriho cyane. Urashaka kubona umuntu yigishije akigisha ugaca uvuga ati yigishije neza, ariko none heraba ni muri bwa bwoko. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Ibyo bintu ntibikabe mu bantu b'Imana, ntibikabe mu bantu b'Imana. Ariko abantu bamaze kumenya Kristo, tumenye ngo tugengwa n'amabwirizwa y'Imana. Haleluya. Amabwirizwa y'Imana tumenye twebwe tugengwa n'iyindi statut. Tutigishijwe n'abasokuruza bacu, tutigishijwe na karonda zacu, tutigishijwe n'iki, ariko twigishijwe n'Imana. Turi bene Mana, igihugu cacu ni mw'ijuru. Haleluya. Tukiri muri iyi si turabashitsi, turakavantara, turi ingenzi. Wirengagize bya bindi byose histoire yakubariye. Yesu we, ushobora kuba warababajwe kandi nibyo. Satani yarakoze ibintu bibi cyane mu gihugu cacu, yarakoze ibintu bibi cyane akoresheje amacakubiri. Ariko uyu munsi bene damuze tuyahambe, tumubwire Satani tuti mw'izina rya Yesu twari ibintu vyawe, twaramenye Imana, twaramenye ko abantu bose baremwe n'Imana kandi abantu bose nabuhoraho. Uhoraho Imana abahezagire mwese. N'aya majambo nagomba kuvuga ngo niba dukunda Imana, Yesu tumwumvire. Yaravuze ngo azojana natwe, ariko ngo dutekure ibigirwamana byose, dutekure ibigirwamana byose byo muri iki gihugu cacu, byo mu gihugu c'u Burundi twakuriyemwo, ivyo mwakuriyemwo mw'abantu mwe by'amacakubiri, ngurya n'uyu nguriya n'uyu. Ekada, turi bene Mana twese, twaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi Uhoraho Imana abahezagire. Dukuremwe na vya bindi byo mu mutima, vya bindi umuntu atavuga ariko akabigenderamwo. Imana isoma mu mutima, Imana isoma n'ivyiyumviro. Uhoraho atweze gose. Data, mw'izina rya Yesu ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye Mana. Ndasengeye mwene data anyumvise muri kano kanya, mw'izina rya Yesu Kristo. Data, nakwinginze ngo amaraso yawe akureho, asanzaze, arandure umuzi wose w'amacakubiri, umuzi wose w'ibintu by'ibizira twagendeyemwo. Mw'izina rya Yesu, Mana uhumanure imiryango yacu twakuriyemwo, Mana uhumanure igihugu cacu, Mana uhumanure mw'izina rya Yesu, uhumanure igihugu kibanyi cacu, uhumanure aho hose hagendera ingeso z'amacakubiri mw'izina rya Yesu. Mana ndakwinginze ushishikare kutwereka no kutwigisha no kuturongora kugira ngo tuzoshika iwawe amahoro. Mana ndagushima kuvyumvise, ni mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ndabisavye. Amen. Haleluya.
uhoraho abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi shene tuvugira ko ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Imana y'ububasha ibane namwe. Amena. Haleluya.